Mbanze ndabamenyeshe yuko twebwe turiko turategura documentaire ariyo documentaire yacu twayise Burundi bwacu bwiza. Umva tuvuze Burundi bwacu ni Burundi bwiwanje n'ubwiwawe n'ubwatwese ni bwiza. Ubwo Burundi rero bwiza nibwo dushaka kwerekana. Ati gute dushaka kubwerekana gute? Murabizi yuko ubu turi mu mwisi iri ku murindi novuga ati unyaruka cyane arivyo twita digitalisation. Hari ibintu byinshi bikibuze mu ma parke yacu, hari ibintu byinshi bikenewe gusanurwa, hari ibintu byinshi cyane bikenewe gukogwa. Twobikora gute? Ni nayo mpamvu twebwe twiyumviriye gukora rero iyo reresi documentaire kugira tuzovyerekana ivyo vyiza vyacu, tubishire ku buhinga ngurukana bumenyi bwacu, tubishire kuri site web, wanashima bivanye n'amakontakte dushobora kuba dufise, tukagerageza iyo reresi kuyerekana yabaza TV5 Monde. Why not Uburundi batobwerekana? Kanini tuzoba tuko turakora kazoba ro kugutembereza ingenzi. Gutembereza ingenzi yavuze mu package haba hari ibintu byinshi. Urashobora kuvuga uti uno musi turatembera gusa turabe hama dusubira inyuma. Muga yavuze ikintu ca camping. Tutembere twicare turara ahantu duholaxe, hazoba hashobora kuba harimo les artistes. Turifuza yuko umuzungu azoshika kuri aéroport agisohoka musanga ifoto ya Nature Burundi Safaris. BHB Nature Burundi Safaris ibikorwa nibi umuzungu agasohoka aéroport apana gusohoka ngo mu kigo. Aje guca afise amabagaje yiwe hajya kuri sortie ndani muri aéroport akabona igicapo. Why not tubona igicapo cy'umuzungu? Why not hajya kuri hompo ya aéroport tutobona icapa cha Nature Burundi? Twe dufise uko tugize twubatse uko twapanze gukora, nituje gukora tuvuge nkuko pardon mugabo ndabavuga ko tukora bimwe uko Visit Burundi bakora bafise uko bubatse, uko ikaze adventure bakorze bafise uko bubatse, natwe turafise uko twubatse. Ari nayo mpamvu twashimye ko dushigikirwa nino banke, twaravyifuje cyane bivanye n'ibikorwa vyabo. Mwarabonye comments Burundi nibo bayishize mu ngiro, iga why not tutoshobora kwishira mu ireresi. Byoroshe cyane kugira turonka abantu bashobora gutahura ivyiyumviro vy'ugwaruka, gutahura iterambere ry'ugwaruka. Nukuri ku bwanje cyane ndabakiriye cyane gose nongera ndabashimira. Ibisigaye mwisanzure baraza kubabwira hano ndi kumwe na Delphine, abamuzi murazi ko dukorana ibikorwa byinshi, asanzwe ari wahagarikira ibikorwa vyacu, akongera kandi ari we aza kubabwira novuga ati muri make icadukoranije hano. Ibisigaye muraza kuvyumva, murabona ano mabashe ano banderora ari hano arasigura ibintu byinshi. Nibaza yuko muri sanzura mubazi ibibazo byose mushaka. Banje gushima ku jambo mpawe kuri no munota. Akazina kandi ni Delphine Buzingo, mpagarikiye ibikorwa yuno muvukanyi wanje. Ti uno musi turi hano kubera iki? Uno musi ni musi novuga nti dutanguza icese ibikorwa byishira hamwe yitwa Burundi Nature Burundi Safari Tours. Iryo shira hamwe rikaba je gukora ibikorwa byo gufasha ingenzi zije kuraba duvuga nti ivyiza vy'u Burundi. Ni shira hamwe rije kandi gushira imbere ivyiza vy'u Burundi. Nature Burundi Safari Tours ni shira hamwe rije gukora byinshi kandi gifuza gukora byinshi mu gisata c'ingenzi, mu gisata cyo kwakira ingenzi, aho tuzoba dufise ibikorwa byinshi byo gutembereza ingenzi zizoba zije kanatsinda n'abarundi bazoba bifuza gutembera igihugu cabo, kubona ivyiza igihugu c'u Burundi gifise. Nishira hamwe kandi rifise umugambi wo guteza imbere ico gisata nyene c'ingenzi. Uti gute? Dufise ibikorwa byinshi ruhande y'ivyo byo gutembereza abantu, hazoba hariho n'ibindi bikorwa twifuza kuzokora byo gushobora
kugwiza ubumenyi abantu bakorera muri ico gisata aho twifuza kuzokorana cane nishira hamwe ni Office du Tourisme du Burundi aho twifuza kuzokorana cane na Office National du Tourisme kugira ngo tugwize ubumenyi abantu dukorera muri ico gisata ca tourisme hano mu Burundi twongere duteze imbere ico gisata. Murakoze cyane. Baradushikiriye baradushikiriza urwandiko turabona imigambi myiza maze kubona titre ivuga ngo Uburundi bwiza natwe akaba turi muri mission y'uburaro yo guteza imbere uburaro ibyo tujejwe turi iki gisata n'ikiri kure kuko muri zingurane dutanga si uburaro gusa ariko turafasha n'abantu kugira Uburundi bube bwiza abantu bayibanza vyiza vyiratiro igihe tubona yuko abantu babiteye akamo twari nabo gushigikira kuko mwumva yuko batari kure ya mission yiwacu bibaza rero ko igikorwa ciza cyane kuko abanywanyi ba banke baraza bakadushikira tukabahingurane bakubaka amazu meza abereye ijisho canke amahoteli amarestaurant n'ibindi bibanza rero ko dufise abantu baje bashobora kuza kwereka ari ingenzi zivuye mu bindi bihugu kugira kuza baraba ivyo bibanza vyiza twarashoboye guparticipamo kugira abantu twahe amahera bavyubake niteka nibaza yuko ari n'abantu bo gushigikira cyane kandi nibaza ko ibikorwa byabo bizotera bije imbere. Banque d'Habitat du Burundi ni banque yo guteza imbere uburaro bwiza akaba ari banke imaze imyaka irenga 30 iriko irakora kuko imaze imyaka 2 ari banke y'ubudandaji banque commerciale ariko avant yari ikigega cyashijeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu 1989 nibaza yashimira mwebwe ntiwe bwaguruke donc imaze plus de 30 ans irakora ama mission yacu nuko dufasha mu gukora justement tangwe ndabivuga yuko abantu bashaka kuronka uburaro bwiza ari mu bisagara byo ngaha bisagara binini n'ibisagara bito bito ubu rero yo pendant 30 ans l'impact iraboneka neza kuko nkuko nariko ndababwira mushoboye kugenda ngamukabona nk'amazu nka 200 muramenya yuko harimo omwe bâtiment banque iba yarashoboye gufinance garutse amakadi sivyo gusa ariko turafasha n'abandi bantu kugira bashobore kumenya kwepanya ntitwigisha abantu gusa kugira baronke ingurane zo kuronka amazu ariko turigisha abantu cyane kugira bashobore kugira amaepanye kuko ntibikwiye ko abantu boronka amazu mugabo kayasonzeramo nico nizo nguvu zacu cyane dushira imbere abantu kwigisha kwepanya hanyuma kugira bashobore kuronka ingurane garutse rero ku bibazo byabajijwe naho ikibazo ca kabiri nico cyatuje ariko n'icambere no kigaruka ko gatoya batubajije partnership hagati yacu nishira hamwe tugatogira ko gushika kuri isaha vraiment nta masezerano ahari yanditse turakora ati mbere tugiye gukorana gute ariko ico twabonye nuko baravye muri banki turabona ko afise ivyumviro vyiza turabakira baratubwira ko bafise n'iki gikorwa ati mbega mukidushigikira mukaza abantu bakabona yuko tutari twenyene yuko abandi bantu au moins comme une institution idushigikiye tugati dako imana duhakanya tuzi ariko nta masezerano yanditse twashobora gushika kutugati muri cadre ya tuzokorana gutya ariko ko ari ikintu ni intango turizigira yuko twabonye avec objectif yiwawo turizigira yuko izoguma vyevoliwa hanyuma ikibazo caje kituraba hari kuraba ngo ibintu vyanditswe vyomenyekana kugira abantu benshi babimenye ari ngaha mu Burundi cyangwa mu makungu la banque burya ibikorwa byavyo murabizi musanze ahantu ari banque munose mwise banque ni credit n'ama service yandi ari connex ariko ikintu gikomakomeye twebwe nko kuri banque yiwacu mwise ko tujejwe uburaro muri ibintu vya publicité marketing promotion ma produit n'ama service yiwacu umuntu wese aje akatwitura kaduha umugambi wiwe bati twebwe turifuza ko twabafasha kugira tubagire promotion y'ibikorwa muri ko murakora swati tukabicisha mu gitabo tukavyandika tukabicisha mu ndirimbo tukabicisha mu vyese tukabicisha mu bintu mu makanu menshi atandukanye umuntu turamwakira twumvise yuko biza bikadra neza na objectif zacu twatikame muri activité bancaire biremewe umuntu tukamwakira nk'ubundi afise utwo turavugana hari n'undi muntu yanditse igitabo kivuga ngo ibintu birenga ijana vyotuma umuntu ahurumbira Uburundi umuntu yarafashe araza arashiramo n'akagistre ka banki hamani twa twanamutumye bashaka mugabo tumanye ko avuze kuri banki yaraje turamuha n'agasponsor kavanye n'ico kintu yanditse ati umuntu yarimviye kuri banki aratwandika tubona ivyanditse nivyo tubona kandi ni bizima kari gitabo turaraba turamusapotiga kugira ibikorwa vyo bibandanye bije imbere nibaze rero iki kibazo mu kucishura mu majambo make
umuntu wese yumva yuko kuko ibikorwa byacu ni ibikorwa vyivuga mugabo naho vyivuga birakenewe yuko abantu babivuga abantu bakabibwirana rero umuntu wese aba yumva ati turafise ico twumva twoba proposa kugira muri activity marketing promotion y'ama produits n'ama service yanyu uwo muntu turamwakira tukamwumviriza hari umudamu ngaho mwicaranye wajejwe service marketing et communication warabakira akabumviza ati uwo muntu ivyimvira duhaye birarashe reka tubikurikirane turabingire twoshika kuri cadre iri legale twakoranamwo nakoze imbere yuko nishura ibibazo twabajijwe kuvyerekeye les artistes ukuntu dushaka kuzokorana kuvyerekeye kandi ayandi mashira hamwe asanzwe akora bino bikorwa imbere yuko nishura ivyo bibazo nagira kwanza mbanze ndabamenyeshe yuko twebwe turiko turategura documentaire ariyo documentaire yacu twayise Burundi bwacu bwiza umva tuvuze Burundi bwacu ni Burundi bwiwanje n'ubwiwawe n'ubwatwese ni bwiza ubwo Burundi rero bwiza nibwo dushaka kwerekana ati gute dushaka kubwerekana gute murabizi yuko ubu turi mu mwisi iri ku murindi novuga ati unyaruka cyane arivyo twita digitalisation ubuhinga ngurukana bumenyi kandi ikintu novuga ati cingenzi mu gihugu cacu tubiravye turabona yuko dushobora kugira ico duterereye mu iterambere gisata cingenzi ni gisata cinjiza amahera menshi cyane uravye mu karere turimwo ntiturinde kuja kure mu karere turimwo aho hiyo mu Rwanda Tanzania Kenya murabona yuko igisata cingenzi kiri mu vyinjiza amahera kandi gitejeje imbere ivyo bihugu hari ibintu byinshi bikibuze mu ma parke yacu hari ibintu byinshi bikenewe gusanurwa hari ibintu byinshi cyane bikenewe gukogwa twobikora gute ni nayo mpamvu twebwe twiyumviriye gukora rero iyo reresi documentaire kugira tuzovyerekana ivyo vyiza vyacu tubishire ku buhinga ngurukana bumenyi bwacu tubishire kuri site web wanashima bivanye n'amakontakte dushobora kuba dufise tukagerageza iyo reresi kuyerekana yabaza TV5 Monde why not Uburundi batobwerekana why not tubona u Rwanda why not tubona Tanzania why kuri France 24 ivyo byose bishoboka gute iyo hagize uhaguruka agashikiriza ivyiyumviro vyiwe birashe eka ntaho reka kumushigikira kuri ubwo rero nico nshaka rero guca ndakwishura wewe nibaza yuko baravuga yuko abagabo barara ugutandukanya ariko bakarota kumwe niwo mugani sinzi ko ndawuciye neza turashobora kuba twaraye twaryamye ugutandukanye tukagira ivyiyumviro bimwe ariko nitugire vision imwe vision urugo ntiguba kurundi twe dufise uko tugize twubatse uko twapanze gukora nituje gukora tuvuge nkuko pardon mugabo ndabavuga ko tukora bimwe uko visit Burundi bakora bafise uko bubatse uko ikaze adventure bakorze bafise uko bubatse natwe turafise uko twubatse ari nayo mpamvu twashimye ko dushigikirwa nino banke twaravyifuje cyane bivanye n'ibikorwa vyabo mwarabonye comments Burundi nibo bayishize mu ngiro why not tutoshobora kwishira mu ireresi ikerekana ati uburundi bimeze gutya why not tutoshobora kuvuga tuti nature bond no musi turaberetse abanditsi bamenyesha makuru turababwiye imigambi yacu nituyivuga yose uko ari abantu bariko barumviriza abo ca bayikora peut-être nituyivuga yose ariko turifuza yuko umuzungu azoshika kuri aeroport agisohoka musanga ifoto ya nature Burundi safaris BHB nature Burundi safaris ibikorwa nibi umuzungu agasohoka aeroport apana gusohoka ngo mu kigo aje guca dufise amabagaje yiwe hajya kuri sortie ndani muri aeroport akabona igicapo why not tubona igicapo cy'umuzungu why not hajya kuri rompo ya aeroport tutobona icapa cya nature Burundi ivyo vyose nukuntu tuba twagize twariyubatse twarashize ivyiyumviro hamwe ari naho novuga ati dushobora no gusaba ababishoboye
bakazoturondera kugira nabone bazana imitahe yabo dutegura ikintu ciza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu n'icyubahiro yaravuze ati abigeme abakenyezi icivugo ca Rowi Mars yavuze yuko duhurumbire gukoresha ubuhingangukana bumenyi. Ubuhingangukana bumenyi rero ni nabwo twebwe turiko turashira imbere, dushaka yuko iyo reresi izokwerekanwa kugira zangenzi zize na vya bindi bikorwa vyacu biboneke. Nibaza yuko nakwishuye. Hama kucerekeye les artistes batugira yuko umuririmbyi ni kiyo cha jamii. Umuririmbyi ni brand. Umuririmbyi ndashaka kumutora bita n'umuambassadeur, umuserukizi. Umuririmbyi arashobora no munsi kwerekana ko igihugu kimeze neza, ashobora kwerekana ko igihugu kimeze nabi. Ni nk'abamenyesha makuru, umenyesha makuru agiye ku radio ngo igihugu kirahiye, ubwo nyene abanyagihugu bashaka kuvuga ati igihugu kirahiye babivuze ku radio. Umva ni naco gituma twe dushaka tugire imigenderanire myiza n'abaririmbyi, tugire imigenderanire myiza n'abamenyesha makuru. Ati gute umuririmbyi ndashobora kuzotegura nkaka package nkavuga ati iyi package yacu imeze ukuntu kirimwe ibi nibi ni camping tuvuge nko muri parke Ruvubu nk'akarorero. Ndakeneye orege, ndakeneye satbi. Azoza kunteramishiriza abantu banje bariko baraterama ku mucanwa. Arashobora kugorora gahogo abantu bari ku mucanwa bakagirane bakumva yuko ivyiyumviro bijanye na kakayaga ko muri ya nature yo muri parke de la Ruvubu ivyiyumviro bikagirane bigahinduka. N'abantu benshi barifise ama stress menshi. Bashaka kuvuga bati turatumbereye entreprise yanyu mudutware mu mashuha turayireyo twakoranye hamwe no vuga ati n'abajejwe ama administration n'abajejwe security tukarara nk'imisi ibiri ariko wa muririmbyi twamwiyumviriyeko nino irafise ico izomarira abaririmbyi. Why not inoshobora gutora orega tubere brand ambassador? Bien sûr que oui. Afisa bamukurikirana ashobora gupostinga kuri Instagram yiwe kuri stati yiwe umufana wa orega kabona ati okay hari ikintu kiriko kirategurwa orega zoba hari naje ndakigiyemo. Nibaza yuko twe dufise ubucuti bwiza novuga ati bunini kandi kugira ndinde nkora kino kintu nari narabiyumviriye ko nabonye kandi namwe bwo bamenyesha makuru bien sûr que oui ntegerezwa kubakoresha. Kanini tuzoba tuko turakora kazoba ro kugutembereza ingenzi. Gutembereza ingenzi yavuze mu package haba hari ibintu byinshi. Urashobora kuvuga uti uno musi turatembera gusa turabe hama dusubira inyuma. Muga yavuze ikintu ca camping. Tutembere twicare turara ahantu duholaxe hazoba hashobora kuba harimo les artistes. Umva iyo ni package deja twiyumviriye yuko nakantu kakabijya twongeyeko ko umuntu atogenda gusa arabe hama subira inyuma yipfuje kugumaho akaruhuka akaba kumwe ni vyiza Imana yaduhaye vya nature yuko hoba hariho nakantu k'umuziki. Donc bisigura ko les artistes barimwe muri projet yiwacu barimwe mu ma plan yiwacu.